ngeze nagize evaluation y'uyu mwaka uheze inanasi na rimwe mu mafaranga ya payeje zeze ndamaze kuronka amafaranga angana n'imiliyoni 20. Rero ndabona maze gutera hegitari nka 50 imivyaro zishika 70. Rero ubu hamaze kwera imivyaro 30. Naratanguye ndashora ndabona ko shoboye kuronka ibihumbi miliyoni 20 by'amafaranga y'amarundi kuko inanasi n'imwe amafaranga 1000. Rero ariko ndabona ko nk'ubu gushika ku mwaka zoba ntanguye kwimbura inanasi zingana n'ibihumbi 60. Ikibazo mfise gusa ndabona ko ibihumbi 30 ku mwaka. Yego uvuga ko kwezi inanasi 5000. Ndabona neza ko uyu mwezi tarasabagazi kuruku gushika ku mwaka nzoba ndimbura inanasi zingana n'ibihumbi 60. Urumva rero ibihumbi 60 je nkoresha ibiharuro nyene uvuze ko imwigurisha igihumbi uvuga inanasi 5000 ku kwezi miliyoni 5. Umva niwo mushahara uzohembwa miliyoni 5 ku kwezi. Ndabona neza. Rero ariko ndabona yuko gushika ku mwaka ukuntu imodoka ugasanga hajya mu ruki ugasanga bagoye kuhashika bavuga ati ntibodeviya bavuga ngo imodoka iragwaye kubera bironke ibindi mizigo. Ndabona ko gushika ku mwaka nk'ubu nzoba ndiko ndagorwa no kuronka imodoka ishobora kuzintwarira mu masoko. Ubu biracyoroshe nabwo ko ubu zimaze kwera mbona ko zikomeye n'inanasi 50 zandu rero numva ko zoba ahubwo ushobora kwigurira imodoka yawe utabikora. Rero ahubwo nk'icyo kitavuga uti umugambi wa mbere nzogura imodoka kugira sigara ni zijanwa n'iyi wanje, hanyuma ubugira kabiri uti nzozihingura shore ivyo nahejeje guhingura gutyo uzuriyorohereza kuko umaze guhingura bica byoroha byose. no kuvuga maze kuja mu higanwa ya payeje ikintu cagiye mu mutima cyane namaze kubona ko imisozi imera gatuma hakashitse kwihingura. Ubu ndiko ndakora ibiharuro iyo mubyaro ibihumbi 70 gushika ku mwaka zoba imaze kwimbura inanasi 60 ndaziguje igihumbi zoshobora kuronka miliyoni 50. Uvuga ariko ndatanga kuzana je ndaraba kure cyane kuko mbona n'abandi bariko barabijamwo. Ndafise umubosi w'urunze we tuvugana cyane nawe yarambuye ati muri azamu inanasi mu irashobora kubigurwa ibihumbi 3 by'amashiringi ubivunjije inanasi imwe nasanze ishigwa ibihumbi 6. Ukuvuga nyene ku mwaka nk'igihe nofadikiza nkuko mwanya mudufadikiza hacando nkavuga navuba nk'imodoka yo mu bwoko bwa fuso cyangwa ikamyo kugira ngo ntihagire umwimbu mutoya ugwa hasi nzoba guhera ku mwaka ashoboye kuronka miliyoni 360 mu myaka 3 hingura ushobora kubikora jewe batanumuntu nawe ndinze gusaba urandi. Niyo mbona kazoza yawe kutereza kugira ihinguriro ryawe kandi mu busanzwe wewe novuga nti wowe umeze nk'isoko ryaho n'abandi bashobora gushorera kuko ubu abariko barabibona nk'uyu muntu ariko ari inyovu yiwe yicaye ngata na kimwe iri kwiramuha aho bukera nawe ariko yigicigwa ati none uri amahera ndayabona agaca avuga ati n'ubundi ko atacu ariko arakoresha inyovu umuyingurira uheze irimire wewe cyane akavuga ati urapfa umunkotera mugabo arabona yuko harimwe amahera mwakare yahora abona inyovu kunyene ntari bwigira abona ko harimwe amahera n'icigwa wewe wazanye ngaho. Ya rero nabajeje intwaro mu gutagwa guca mwigisha babose kugira wewe urumva umuntu nawe wazoba yarimwe hectare imwe yimbuye azoca azani wawe kugira ngo wewe ushora vyinshi ni wewe ufise isoko. Urumva isoko cyarusanga gushikaho muzosanga aho hose mufise koperative iyi misozi yose dusanga yambaye inanasi gusa. None sivya byatsi byari bihari ubudiho bice biba ivyatsi biribwa uzobona nko ngaha iyi misozi yo ngaha yose urashobora kuzosanga yinjiza nk'imiliyaridi
nka 50 ku mwaka. Ayo mahera yose akaba yinjiye ngaha. Muzamwifitiye ibyo murya kuko musorba munsi y'urugo nguce mutangura kubaka inzu mu bigwati amatongo none hacabona kwaguka ko abantu bafise amahera bacashaka kuba mu bigwati hari amazi n'amatara uvuga nkaha yambona kazoza ubona bose bari baciye bava hasi nko ngaha baciye bava hasi ubona hari mu myaka 10 ntibaba bakize bose uko wewe ubanza kuraba wewe uti muri iyi myaka mikeyi bimaze mugoromba nibijya tuva mu idaro y'umwana iva hasi urumva wewe wabitangura ukiri muto cyo gituma biri mu maraso ubu rero gwaruka nabwo warubwira iki bisanzwe jewe n'icubahiro ikintu bavuga no hano rwaruka ko rwaruka rwishi ruhanze amaso rukenera akazi ko mu biro rukenera kuronka akazi ko guhema ariko nyabona ukoze umugambi wawe nasanze amafaranga aboneka cyane gose ugasanga urarose byifungura n'ibyo kwiteza imbere mbere ugahako n'abandi kuko nk'abakozi baba ariko baragukorera baguriza kubaho neza kuko ufise umugambi wagutse. Urabona tukaje igisata cy'uburimyi barashobora kurema ikindi kintu gira kabiri ba mukerarugendo barakeneye kuratira ijisho aha mwaramaze kuharima hose hari inanasi mugaca mubwira ngaha nyene mugaca mugira ahantu bashobora kuruhukira aha muri iyi misozi nyene ahantu bivunira umusase ahantu bashobora no kunezererwa ngaha murabona umuntu ashobora kugira n'ikiraro kiva ku musozi kija ku wundi bakumva ko banezerereweho bariko baratembera bakabona imisozi isa neza cyane icyo gihe ngaha murashobora kuzoca muhakorera n'umugambi wa ba mukerarugendo. Ikindi nabonye ngaha nuko murashobora kugira hakabikiyaga andaravye arashobora kubikiyaga kugira hariya kiyakira cyose cyo hepfo aha muri ikiyaya ca Nyabitare cyose gushikara kuri Rumbungwe ugasanga cyose kira muci hose haravomeye ibyo byose ntimugire ngo imbona kazoza kwigarukire ngaha gusa twumve yuko nko ngaha Ruyigi amahera azoteka abana murengera ushikaho usanga n'abanyeshuri biga bataciga bataha bose baca birarira ku ishure nyene nikuko niho bugi indero iva burya twebwe kora mu Burundi tuvuga ururimi rumwe tukaba ari igihugu kitari kinini gose amashure tugize abanyeshuri bakiga bararayo aha bose basaba muri umucungararo dufise ishuri ryiza abanyeshuri biga bararayo bijanye icambere umubano mwiza baca bawiga kuko babanda n'abana batakuvukanye bava mu zindi ntara bava mu yandi makomine ugatuzanga nabo baca bagira ivyiyumviro vyugurutse kuko acataba kwiyumvamwo n'ahandi kubera abagenzi nibo barabe bavukana gusa ntibaba mu kibano gusa baca abagenzi benshi nko ngaha rero abantu baramaze kuronka amahera kwi naho muco usanga nishure mwagiyubakiye hanyuma ugashanga bigiza abamukerarugendo bakaza mugaca musanga itunga ryaramaze kuza rero twaca dusaba abajeje intwaro nabo baje mu guhimiriza amatari yatwumvise na musitanteri guhimiriza babose ivyatsi bitaribwa bihinduke ivyatsi biribwa kandi murabona yuko ningene arima burya aha ni amara imyaka 10 nta ni nko kuri zo bikimanuka aha urabona ko ari terrasse radicale burya hamuzosanga hasigaye umenga harateze ari ingazi hazohameze nk'ingazi hameze nk'ingazi rero amazi acacegetera bimwe ndiko ndavuga ni ngaha twashaka kuhabika amazi ajya y'imvura yose tusaga yose twayabitse mu mvura tugakora dukoresha amazi y'imvura muci naho tugaca tukuba tubandanya dukora ivyo byose biguze mwimbo kandi ivyo biteza imbere igihugu none jewe nta kindi atari ubukeza none hoteli intege umugambi wa payeje nta kindi twazanye kugira ngo uvyure ugwaruka bumve yuko umuntu atazotungishwa no kuronka akazi muri leta kuja mu biro uzosanga ahubwo basanga aribo bahombye avuga ati twataye umwanya mu biro hasigaye hagenda abantu bamaze gutera imbere aha rero ni kubatera intege mutange akarero mu bandi hanyuma payeje wewe nk'ubu urabona uri kuragaruza ivyo baguhaye nawe uce wokorera abandi hajya iyo usubije payeje ciho uwundi agahundi gushikaho ugwaruka rwose urugeze mu bigero ruzosanga rwose rufise ico rukora hanyuma abazovuka bazoca bavuka basanga hariho uwo mugambi sishaka kuzoherera payeje ntizohera kandi muguma muza murokorera abandi abavuka bakura basanga payeje hari abavuka bakura basanga payeje gushika ku muhero w'isi
abazobura n'abazoba baciye bahura n'umuhero w'isi bizoba bikwiye navyo ivyo Imana yaduteguriye tuzoneje kubirya rero Imana igume hezagira Burundi duhimvura ko yabonye yuko ubu twataye gukora bako mu munsi ntituriho turayimanuza azi yuko imvura izoca nayo yohira bigende neza Imana igahezagire n'icubahiro nagize neza cyane rwose kandi ndabakengurira rwose kuri uno mugambi wa payeje mwaba mwariyumviye ashikana mu gihugu cy'u Burundi ndibaza ko aba bose bari ngaha ata muntu ariko abone umukuru w'igihugu ashobora kwitaba urwaruka ikintu dukenguruka cyane rwose twebwe abeneficiaire nuko muyumviye mukageza kure kandi mugaca murodana n'indongozi zibikwiye kandi zibishoboye aba bantu mwasize muri payeje novuga ati Imana ibahezagire cyane rwose ko bariko bakora neza cyane rwose haje sinobona n'ukuntu ibarenganye oyayi nawe bavuga ngo wende tuguha baradukurikirana hakuna ubaguzi baradukurikirana neza rwose je sinoronka n'ukuntu bivuga ni nziza cyane ko hatagira gusubiye inyuma tugenda numvise ko n'icubahiro kiwe gishyize imbere cyane ihinguriro ariko vuba ihinguriro ritaraboneka kugira ngo umwimbu ntushobore kumfana nyina bakoma ishwashwa ati nawe usubire mufundikize muhe pasema areka ndakwereke uvuze ihinguriro ubu hariho urwaruka ruri mu gisagara ca Bujumbura iwabo ntibagira itongo ntibagira munsi y'urugo nk'ubu urwo rwaruka ahagwa bagwabonye ahari umutahe nuvuga ruca rufata nago rugaca rutunganya ingene rwokora rugaca ruvuga tujane ihinguriro ryo gukora umutobe w'inanasi hariya mu Ruyigi bagaca baza mugaca mugira ico bita partenariat urumva abo bakoze ihinguriro nawe uzanye matière première wewe tusaga ufise umutahe mwihinguriro nawe ufise umutahe muri mugaca muhuriza hamwe mwese uzaje usanga ega nka tuje nk'ubu adahereje bigira publicity yo ihinguriro nk'ubu uzozibona n'imyaka 2 idaheze ryamaze kuba kubera hacaza abandi ucavuga ati dukorere hamwe urumva urunguka nabo bakunguka hari kirega turi kumwe twese birashoboka ivyo byose twibwa ntaco ego turafise ibyo dukenye mugabo turi mu nzira kubirondera ntibidusiga turi havya n'ingoga ico rero tuzoba tugishikiye na payeje nko biravyumvise hariho abandi nkobo urundi rwaruka ruri mu gisagara ca Bujumbura cyangwa mu bindi bisagara utarubona ruti none ko matière première hari ko ike tugira ihinguriro tugende bagaca baza uzozibona baje gukora babo ati dukore gute nibivuga ngo isoko bwira kugora ibiki uzubona nabo bafise nk'ifuso bati twe ntituzimbana turi kumwe mugaca kuba kumwe muca mwinjiriza hamwe neza gaca bigenda neza akaje n'icubahiro kuvuga yuko mu gihe ihinguriro bari rateba kuyimbura ko twozisohorera ahantu twumva ko hoba hari amafaranga menshi nako nyine mugasigirwa ko mu gihe mubihereza uburenganzira mugashobora guhereza ibyangombwa tukaja hanze igihugu naho nyine turabona yuko bizosha bituma ducira imbere kandi burya hari n'ibindi ngiye ntakubwiye ego n'ivyo ngaha novuga nti n'isi kiri sugi iramera mugabo buriyumvira ko inanasi uteza kuzana ubuhinga buzotuma igwizwa usanga ari urunanasi runini rugwijijwe nka 2-3 kubera amase uzoba washizemo amase biyo hari amase avyibusha igiterwa ngo ugasanga nko ngaho wagize agaterasa radikaro gacushira amasaha haruguru kazi usanga urunanasi rwaraduze rukaba runini gose kubera muguma nuguma wiga ntiguma inganuko hagera igihe uzogira urunanasi nyene ubona uti ndazisi nanasi jewe ipima ibiro 10 burya umwavu kume wiga nawe nyene abagronome bakume biga tukugira ngo niye yisi Imana yiduhaye natwe tuongo tuyihingure nyene ibisi nini cyane ariko tuze dukube tugira ibintu biyo kuko dukeneye ko igihugu cy'u Burundi kizoba igihugu abantu bose bazovuga bati ibyo kurya by'i Burundi igihugu cyose no murima mutoyi mugo umurima wa kanovera isi yose ishaka kumenya na kanovera mu mbona kazoza yacu dushaka igihugu cyacu izoba igihugu biyo bose abona kukivuye mu Burundi ari kintu cy'akanovera atari cyakindi kirimo ibintu byica umubiri haheze imyaka urakoze rero cyane Imana iguheza